Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijanye nshuti mugenzi muguza nk'ino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi, ukaba uri kumwe na Rohero ndiko ndayigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo impene yo gutangwa. Yesu afise amazina menshi meza, yitwa umwami, ni Kristo, Mesiya, Emmanuel. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe mwungere mwiza, ni umwagazi w'intama w'Imana, niwe muco w'isi kandi ni umwami w'isi. Hari ayandi mazina menshi aryoshe asigura kandi yerekana igikorwa ciwe nk'umucunguzi, umukiza n'umwigisha. Rimwe ryose muri ayo mazina rifise ubwiza bwaryo, ariko rimwe muri yo ritandukanye n'ayandi mu buryo butangaje nk'uko riboneka mu gitabo c'Abarewi. Kristo ntiyiswe iryo zina mu buryo busanzwe, ariko igice cyose kidushikana ku gutahura ko Kristo ariwe yatanzwe ngo yaturigwe ko ivyaha vyacu. Nubwo twemera ko turi abanyavyaha kandi atamugororotsi arimwo, turahura n'ingorane mu gihe kwiyagiriza bitanguye kutuza ko umwe. Iyo turi hamwe nk'ihanga, umuryango, twumva turi mu mutekano iyo turiko twatura ivyaha, kuko ntituba turi twenyene. Ariko iyo haje uwutwagiriza ku caha kanaka, tuja dutangura kwiyambagura no kumva tumerewe nabi. Ivyuma bifata amasanamu n'amajwi biba biri kuri twebwe. Ikigoye ni uko bigoye cane kwihana. Biratworohera cane gusigura ivyaha no kwiregura aho kuvyatura. Ntawe ushobora kuvyatura adaciye bugufi, kandi umuntu muri kamere kiwe ntaciye bugufi. Abantu babiri baremwe ubwa mbere bagaragaye bahakana ivyaha vyabo, maze umwe akabita ku wundi. Mu guta amakosa ku bandi tugerageza kuyikurako kugira ntatwagire. Igihe Adamu na Eva bagwa mu caha, baciye babona ibintu bihinduka. Imana yari umugenzi wabo cane, ntiyasubiye kubagendera kubera bose bumva batandukanye cane n'Imana. Barabonye ko hari vyahindutse, baciye buzura ubwoba n'isoni. Imana imaze kuza kubaraba, baciye bambara amababi y'ibiti kugira bipfuke isoni zabo. Baciye bikorera uducocegwa mu mababi. Imana imaze kubabwira icaha bakoze, Adamu aho kwihana yavuze ko ari Eva yatumye akora icaha. Yavuze ati, Mana, umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vyamwa vya ca giti ndarya. Inyishu ya Adamu yari yo kwagiriza ikosa Imana. Inyuma ya vyose ni Imana yari yamuhaye umugore. Muri make, Adamu yavuze ati, si ikosa ryanje, si jewe namuzanye aha, ni wewe wamuzanye, ntunshireko amakosa. Nuko amaso yose amaze kuba kuri Eva, turabona ko nawe yaciye yikura ku ikosa, agaheza akagerageza kuraba uwaritako. Mu majambo make, nawe yataye ikosa ku Mana. Yavuze ati, ni inzoka yampenze. Ivyo yavuze vyari bitomoye. Siwe yaremye inzoka, kandi ntiyagomba kwemera ikosa kubera yari yahenzwe n'inzoka. Kuva ico gihe rero, ivyo ntivyigeze bihagarara. Umuntu yamahakana amakosa yiwe, maze akarondera uwayatako. Mu gitabo c'Abarewi turabona imirongo ibivugako. Umunsi mukuru w'impongano wahimbazwa n'Abisirayeli rimwe mu mwaka. Igice kimwe cerekeye impene zibiri. Nk'uko tubibona mu gitabo c'Abarewi igice ca 16 umurongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo, uko aba ariko Aroni azogenza mu kwinjira ahera, azokwakira ishuri y'ikimazi cyo gutangirwa ivyaha n'imfizi y'intama y'ikimazi cyo guturigwa.
yambare ya kanzu yejejwe yera derere na rya butura ryiwe ryera derere, apfuke ubwambure bwiwe, akenyeze wa mukanda wera derere, yambare na ca gitambara cera derere mu mutwe. Iyo niyo myambaro yejejwe, nuko abanza kwiyuhagira aheza yambare. Impene yakerewe yatangwa ko impongano y'ivyaha, kandi amaraso yayo agakwiragizwa nk'ikimenyetso ceza. Biragaragara ko iyo mfizi y'impene ubwayo yari yera, ariko amaraso yayo yabaye ikimenyetso co guharigwa ku bana ba Isirayeli. Ariko hariho n'impene ya kabiri, ku murongo wa 20 turasoma ko Aroni yategerezwa kurambika ibiganza vyiwe ku ruhanga rw'iyo mpene ya kabiri, yaca ayaturirako ibigabitanye vy'Abisirayeli vyose, ibicumuro vyose n'ivyaha vyabo vyose. Inyuma yaho umuntu yaca ayitwara kuyishiburira mu bugaragwa, ahita azosubira kwibukwa. Ikigereranyo cari gitomoye. Ivyaha vy'Abisirayeli vyategerezwa kwibagirwa no guhanagurwa ku buryo bitazosubira kwibukwa ukundi. Izo mpene zibiri rero zabaye ibimenyetso by'icumwami n'umucunguzi wacu yaragiye kudukorera mu kubabazwa no mu gupfa. Ivyanditswe biratubwira ko bidakunda ko tunyegeza ivyaha vyacu, kandi ko tudashobora kuzorengana urubanza rw'Imana. Irazi ivyaha vyacu, nta banga ku Mana. Umuntu wese agerageza guta ivyaha vyiwe ku wundi ni kijuju, kandi nta vyizigiro dufise imbere y'Imana igororotse. Biraboneka ko atabuhungiro. Nuko rero haca haza inkuru nziza. Hariho impene gutangirwa ko impongano y'ivyaha. Yesu Kristo niwe yatangiwe ko impongano y'ivyaha vyacu. Ivyaha vyacu vyasutswe kuri we. Biratangaje, ariko ivyo ni vy'Imana ivuga. Yarungitse umwana wayo Yesu Kristo aha kw'isi kugira aje mu gishingo cacu, kandi ubwiwe yarikoreye ivyaha vyacu ku musaraba. Mu rupfu rwiwe twarahariwe, amaraso yiwe yarasesewe abanyavyaha. Vyabonetse nk'ibidatahuritse ingene ihanga rya Isirayeli ryoharigwa ivyaha mu maraso y'umuntu atagira icaha. Biratangaje ingene ivyaha vyoba bishobora guhanagurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko iryo ryari isezerano ry'Imana. Mu rupfu rw'umwana wayo turaharigwa ivyaha tumwizeye nk'umucunguzi wacu. Yesu nk'uwatanzwe kw'impongano yafashe ivyaha vyacu abidukurako. Vyarahanaguwe kandi ntibikitwagiriza imbere y'inyonga za Data wo mw'ijuru. Vyarahanaguwe kuva mu buseruko gushika mu burengero. Ntidukwiye kugira ubwoba, kuko nta ruhara na rumwe bigira mu kutugirira nabi. Kristo iyo hari ivyaha akuraho n'ijwi ryagiriza umuntu. Turi ivyaremwe bishasha, dufise ubugingo bushasha muri Kristo Yesu, kandi kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera turashobora kuba bashasha no kubaho ubuzima bw'umunezero n'ubushizi bw'amanga bwo guharigwa ku munsi mu rukundo rwa Kristo. Nta namwe batubwira ko izo mpene zatanzwe ko impongano ku Bisirayeli hari nimwe yoba yaragarutse mu bugaragwa. Sinzi impene nimwe yoba yaraserutse giturumbuka muri kimwe mu bisagara vyo mu bugaragwa. Ivyo nukuri. Ntidukwiye rero kwibaza ko uwitanze ko impongano ari we Yesu Kristo vyoba vyabaye giturumbuka. Ivyaha vyacu yarabihanaguye ibihe vyose. Imbabazi ziwe zihoraho. Niwamwizera uzoronka ubugingo budashira, kandi niwaza imbere yiwe wuzuye amaraso yiwe imbere y'intebe ya Data uzoba ufise agakiza gahoraho. Kugira ivyo bigume ku mutima, soma Yesaya 53. Reka ndagufashe kuhasoma kugira ngo bituvuze bigume mu mutima wawe. Havuga ngo, ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'umunago, kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza canke igikundiro, kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwipfuza. Yarakengerwa agahebwa n'abantu, yari umunyamibabaro,
yarazi intimba ico ari cyo, yakengegwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntacyo twamwibagije ko. Nukuri ni intimba zacu yishyizeko, ni imibabaro yacu yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu, igihano kiduronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa yamara akarendeka, ntiyakura ku munwa, nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikata ubwoya, niko atakuye ko umunwa. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Mubo mu rungano rwiwe ninde yabishyize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe. Bageze ko ahambwa hamwe n'abanyabyaha, ariko imva yiwe ija hamwe n'iy'umutunzi mu gupfa kwiwe, kuko atakibi yakoze kandi atabugunge bwari mu kanwa kiwe. Yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ivyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba, ivyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Umushumba wanje agororoka, azotuma benshi baheshwa kugororoka no kumumenya, kandi azokwishirako ukugabitanya kwabo. Nico gituma nzomusangiza umugabane n'abahambaye, kandi azogabura ivyasahuwe n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa, agaharuranwa n'abanyabicumuro. Yamara ubwiwe yishyizeko icaha ca benshi, kandi asabira abanyabicumuro. Imana nihabwa icubahiro. N'aya majambo dusozereye ko kino kiganiro cacu. Nizeye ko wewe waduteze yompi wumva ko ukwiye guca bugufi ukakira umwami Yesu Kristo, kugira ngo aguharire ibicumuro vyawe, kuko nico camuzanye. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo ngo atubere impongano y'ivyaha vyacu. Ni muri uwo duharigwa tukemegwa imbere y'Imana. Duhe kwama twezwa mu maraso yiwe, ngo tubone kwemegwa nawe. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera ni Miroro ya mbere, ibara ryitiriwe Gerere, inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.